Murakaza neza kuri Ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe uburyo ushobora gusabamwo umukobwa igitsina nubwo woba ari wa mukobwa muba muhuye irya mbere. Ese birigera bikubaho ugahora n'umukobwa bwa mbere ukumva uramwifuje cane, ukumva umusaba ko mworyamana ariko ukabura aho wobihera, canke mukaba mukundanye ariko igihe cyo gukora imibonano kikagera ukabura uburyo wobimubwira kugira ngo uwo mukobwa ntuze gusanga mushwamiranye. Rero nimba wobushikirwa n'iki kibazo nuko iyi video ari yawo iraba kuva ku ntango gushika ku mpera, kuko ni video yogira ico yokwigisha. Kuko uyu munsi ngira ndakwereka uburyo bwo gusaba umukobwa igitsina, ukabimusaba muri bwa buryo bwubaha kandi ukabimubwira wisanzuye, mbere wanashaka nuko ibi bintu bituma ibintu bigenda neza hagati yanyu. Ariko imbere ko dutangura, nimba ukunda ibiganiro nk'ibi vyerekeranye urukundo, iterambere hamwe n'ubuzima bwa misi yose, ntukibagirwe gukora sabone ngaha kuri channel yanyu Ukuri ku mafaranga. Amajenda gushikiriza bino biganiro ni Ntirampeba Pascal. Rero nimba ushaka gusaba umukobwa igitsina kandi ntakwime, ikintu ca mbere utegerezwa kubanza kumenya nuko nimba ugiye gutangira kuvugana nawe utotangira kuvuga ibintu vyerekeranye n'igitsina, ahubwo banza wubake connection hagati yanyu mwebwe babiri. Kuko abakobwa benshi ntibanka wewe, ahubwo banka uburyo ugenda ugahita utangira kuvuga ibintu bidakenewe. Abakobwa benshi bakunda wa musore afise calme, afise confidence kandi azi kwigenza neza. Nimba muhuye bwa mbere, mwegere muri calme, umuramutse neza, muganire gato, umusabe nimero ya telefone, ariko ntucuvuga ibintu byawe vyose, ganira ibintu bikeya gusa, ariko umushiremo amatsiko ku buryo uwo mukobwa asigara yibaza ati mbega uyu musore ko mbona umenga asa n'umuntu adasanzwe. Ikindi, umusi wa mbere ntimuze muyage umwanya muremure cane, muze muganira ariko uduce wigira nkaho uri umuntu uri karume, wigire nkaho uri umuntu ufatiriwe, muganire gato, umusekeshe, hanyuma uce wigendera. Ibyo bizotuma aguma kwiyumvira na nyuma yo kugenda. Haciye nk'iminsi ibiri gusa niho uzoca umuhamagara canke uzokoreshe kumwandikira, muganire neza, hanyuma umubwire uti numvise noshima ko twohurira ahantu tukaganira neza. Niyakwemerera yuko muhura, uzogerageze umujana ahantu hatuje, umwicaze hafi yawe, umurebe mu maso igihe muriko muravugana. Ikindi, uzovuga utuje kandi uzovuge witonze. Mu kuganira, nimba ubona uwo mukobwa yakwisanzuye ko aguma twenga, akwiyegereza, canke akaguma ashaka yuko mwoganira, aho niho uzoca ubona yuko uwo mukobwa yamaze kukwiyumvamo. Aho niho uzotangura kumwegera, ukamwegera buhoro buhoro mu buryo bwubaha. Ngaha akarorero nuko ushobora kumufata ukuboko canke ukamukora mu mishatsi gahoro gahoro, ariko kaguma witegereza neza reaction z'uwo mukobwa. Hanyuma nimba ubona ibintu biriko biragenda neza, ushobora kuvuga ikibazo cawe ukakivuga mu buryo butuje kandi mu buryo bwa confidence. Ngaha akarorero ushobora kuvuga uti mukobwa mwiza, numva nkwiyumvamo cane kandi ndifuza yuko twokwegerana kurusha uko. Canke ukamubwira uti ndumva hari connection nziza idasanzwe hagati yanje nawe, kandi sindiko ndakubesha, ndumva nakwipfuje. Hanyuma uhejeje kubimubwira, ucuceceka gato, umuha umwanya wo kwiyumvira no gusubiza. Kuko umusore afise confidence ntahutira gusubiramo ikibazo inshuro nyinshi. Nimba nawe avyakiriye neza, aho ibintu bishobora kugenda neza, bikaba ibintu bisanzwe hagati yanyu, ataguhatiriza, atagitutu, kandi mwese mwisanzuye. Twavuze cane ku musore yoba ahuye n'umukobwa ari ryo rya mbere,
ariko nawe ariko uriko uratumviriza ukaba wowe usanzwe ufise umukunzi wawe ukibaza uti none ku bantu basanzwe bakundana bo bigenda gute. Ikintu kubwira nuko no ku bakunzi basanzwe bakundana nuko bimeze gutyo. Abasore benshi uzosanga bakorera ikosa bakwihutira kuvuga ngo uyu n'umukunzi wanje rero biroroshe, ariko ico no kubwira nuko namba wiyumvira gutyo nuko uzoba wamaze kuzimira. Rero no ku mukunzi wawe nyene nuko ukwiye kubanza gutuma uwo mukobwa mukundanye akumva yuko yisanzuye, umuganirize neza, umwereke affection, umwereke ko umukunda atari ugushaka umubiri wiwe gusa. Hanyuma igihe kibaye ciza ushobora kumubwira uti ndakwiyumvamo cane kandi ndipfuza yuko twoja ku rundi rwego muri relation yacu. Nimba nawe abyumva neza nuko muzobivugana mukabivugana muri calme kandi mukumvikana. Ikintu gihambaye cane ntuzokwigera uhuta umukobwa. Nimba ubona atabyumva neza umwubahira ingingo yiwe, kuko respect niyo utuma umukobwa arushiriza kukwiyumvamo. Kandi kiruta byose ntukaryamane n'umuntu utubaha canke udakunda by'ukuri, kuko hari ibintu bimwe bimwe bikenera emotion ya nyazo, respect hamwe na connection ya nyayo. Rero ibanga si amajambo menshi, ibanga ni confidence, patience, respect hamwe no kumenya gusoma sinye z'umukobwa. Nuko ibyo bikoze neza umukobwa nawe aca yumva neza ari kumwe nawe, kandi ibintu ugasanga bigiye kugenda neza bikaba ibintu bisanzwe. Ariko nga ari message no habakobwa, nimba ubona umukungu agutumye ko agashaka yuko mwohurira ahantu, akagusaba yuko uwo musanga nko muhira, akagusaba yuko uwo musanga ahantu hatuje, uzoca umenya yuko uwo muhungu yuko azoba yashatse kugira ngo akugirire nabi. Kuko umusore niwe wamusanga muhira ukabona mugiye kuganira ukabona arakinze umuryango, ukabona atangiye gukora ko ku maboko, akagukora ko mu misatsi, akagukora ku mabere, akagukora n'ahandi hantu henshi ntiriwe ndavuga, nuko uzosanga wo mukobwa wamaze kuja ahandi hantu utazi, usange bamaze guta ubwenge, nuko uzoza kusanga umuntu yamaze kuba yo kugira ibintu utipfuza. Rero namba ushaka kwikingira namba umuhungu agutumye ko, mubwire yuko yoza mugahurira nyamba ari nko mu kabare, nyamba ari nko mu isoko, mugahurira ahantu ubona yuko ari ahantu haguma haza uruja n'uruja rw'abantu, niho uwo musore atazoshobora kukugirira nabi. Rero nimba wakunze ikiganiro ntibagire gukora like, kandi iki kiganiro gisangize n'abandi. Ariko na cane cane nuko ukora sabone kuri channel yacu Ukuri ku mafaranga, kugira ngo ntuzosubire gucikwa n'ibindi biganiro bikurikira. Amajana ariko ndagushikiriza bino biganiro Ntirama Pascal, twaba tuzobonana mu yandi ma video butaha. Ciao ciao.